ashyizemo FM ashyiramo na aca ataranima na mikoro. wongera uvuge twumve. Anza kushia. Vuga cyane keve tu. Tura. Okay. Anza kushia. Vuga cyane keve tu. Tura. Okay. Mwese muriko muratubona kuri Dunda Entertainment, nikaze kuri mwese twongera tubabwira tuti twahishikiye kuri terrain neza mwibarabara. Murabona yuko nkomeje nduga wa muhungu nagenda mbona, nubwo adashoboye kumvugisha neza ariko nashoboye gufata amafoto yiwe, ndagerageza ndamwegera kugira ngo turabe yuko Khailema ariwe canke ivyo ariko arabikora neza. Ni umwana mutoyi rero utukigera unaha yuko yoba yarakoze akantu, yoba yarakoze radio, agakora micro, agashirako plaque solaire, agashirako n'ibindi vyinshi. Rero uwo mwana n'umwana aciye ubwenge cyane. N'ibintu byinshi rero abantu bamwe batazabibaza ku Barundi canke ku Banyafrika muri rusangi. Mwarigeze kumva yuko Abanyafrika bagiye badekuvura ibintu bitari bike, uhereye ku vyuma vy'umuziki, ugahera ku mapiano, ugahera ku vyuma ibi vy'ama climatiseur, ugahera ku mafrigo, ugahera no ku bindi vyuma Abanyafrika bagiye bakora. Rero twagiye dusanga rero no mu Barundi harimwo incabwenge mu vyerekeranye na invention y'ibintu, uhereye ku vyuma bagiye bakora canke ugahera no ku bindi bintu bagiye bakora. Ni ukuvuga urwaruka rw'Abarundi narwo nyene ntirwagiye inyuma ugereranije n'ivyo witwa Gasape Saxperi yagiye akora. Rero nusome au jardin du Talent, mwibarabara aho dushobora guhura n'abana batandukanye muri rusange. Ni icubahiro rero kuba turi imbere yanyu kandi namwe mukazoza muradufasha kugira ngo dushobore kuza turavumbura amatara ayigendera mwibarabara. Rero uwo mwana yagerageje kutatuvugisha ariko twabonyemo impamvu atatuvugishije, yatinya. Mugabo ikindi yigeze kudusaba nuko yigeze kudusaba ngo tumuhe amahera. Mugabo twe twagerageje kumusigura, turamubwira tuti vy'ukuri twokwamamariza ivyawe. Yagiye aranka guheza ngo abitubwire neza ingene yabitanguye n'ingene bizogenda. Rero twibaza umunsi twarose amahera nk'ibihumbi 5 canke 10 yuko azoheza akatubwira ingene yabitanguye. Rero nizera ko uyundi munsi tuzohura hanyuma tukabiganira bikagenda neza. Rero kaze kuri Dunda Entertainment, aho uzosanga buri muntu wese yisanga muri kazoza hiwe hugwaruka. Rero twongera dutumirira abantu bose kuza baduha inkuru kugira ngo tuze twisange natwe turi mu yindi monde du talent. Rero ikaze kuri mwese, twongera tubabwira yuko aho muzotubonera umwana afise impano yuko naho nyene muzogenda mubitubwira. Ego wewe wobugikeranya yuko umwana w'umurundi yarakwiye gushigikirwa?
gute wewe wokekeranya yuko umwana w'umurundi atoba afise akamaro mu vyerekeranye n'impano, impano ngendanwa, impano igira ikintu ikoze, impano y'ukuri, impano y'amahoro, impano y'umugisha abana baba bafise b'abarundi, ahubwo baba bakeneye uwafata mu maboko, baba bakeneye uwafata ukuboko, baba bakeneye ubaja imbere akabayobora. Rero kuri mwese turabatumirira yuko muzogira ico muterereye mu buzima ku vyerekeranye n'urwaruka ruriko rurazamuka mu mpano zarwo z'imisi yose. Nkuko rero turi kwihereza imihanda y'igisagara ca Bujumbura, turifuza rero ko impano z'abana b'abarundi zizogira ico zishitseko. Rero dushishikare twuzuriza abana b'abarundi kugira ngo bagire ikintu bashikako, ikintu ciza, ikintu c'amahoro, ikintu kizobatuma bashobora kubaho neza bishimye, bafise urukundo, bafise umunezero, bafise buri kimwe muri vyose. None wewe wibaza vyogenda gute kugira ngo umwana w'Uburundi agire ico ashitseko vyoroshe ata ngorane n'imwe? Hitamwo kubafasha. Nimba uri muri leta canke utari muri leta, gira ico woterera kugira ngo urwaruka rw'abarundi rufate iya mbere mw'iterambere ry'Uburundi rukoresheje impano rugendana, impano rufise, vyose bigende neza. Wewe rero mugenzi wanje uratumiwe kuri Dunda Entertainment. N'amateka kubona urwaruka rw'abarundi ruriko ruratera imbere muri iki gihe, naho biri uko murabona yuko tugerageza ukamenga dusa n'abari inyuma ugereranije n'ingene abandi bagenda bafatana mu mugongo, uhereye ku marezo sosiyo, ugerageje kuraba ingene abantu bariko barakoresha YouTube nk'uko yoba ari nk'akazi, usanga mu Burundi ari bito cane, biri ku rugero rutoyi cane na rirya YouTube isanzwe itazwi mu Burundi. Muri rusangi YouTube ntizwi mu Burundi. Nubwo uba ushaka kwiyabonesha canke kwugurura YouTube yawe, uvuze yuko uri mu Burundi, bavuga yuko badaheza ngo bakumenye, niho usanga twese twafashe dunyuri muri Tanzania, muri Kenya canke muri Canada, kenshi dukunda kugira muri Australia canke tukagira muri Emirate Arabini canke muri Kingdom canke n'ahandi. Iki nico kigaragaza yuko amarezo sosiyo mu Burundi tutayakoresha ari uko batuzi, ahubwo dufata dunyuri ahandi. Mbega ni ryari leta canke abandi bantu baduserukira, yaba guverinoma canke abandi bantu bashatse gushira urwaruka imbere kugira ngo bigende neza, bashobore kugiriranira amasezerano n'izi mbuga ngurukana bumenyi, kugira ngo buri muntu wese agize ico akora canke buri muntu wese yagafashe, buri muntu wese yashatse kugira akazi prive kiwe akagakorera ku marezo sosiyo kugira ngo ashobore kuronka ico bita income. Income ni akantu uba wungutse hanyuma ukagahemberwa kuri YouTube canke Facebook canke Snapchat canke izi za Twitter canke n'ahandi. Bizogenda gute? Menya neza yuko abarundi burya nabo nyene bafise impano nk'izo abandi bantu bafise nko muri Afrika n'ahandi. Abarundi nabo nyene ntibasigaye inyuma mu bantu bafise impano. Mugabo baragerageza kugira ngo bashobore kudodora ahantu hose hashoboka, ugasanga umenga hari bloke. Kuba ushobora kwizera umuntu ukagenda ukamusaba nk'umutahe canke ukamusaba materiel canke ukagenda muri banke kanaka ugasaba ingurane bakayikwima, uca usanga ari ibintu bicana intege cane muri iki gihe. Twashobora kuzamuka kugira ngo dushobore guhatana n'urundi rwaruka muri East African Community. Mukaba muzi yuko East African Community
igizwe n'ibihugu bishika bitanu, ubu hongeyemwo Congo, hongeramwo umenga Somalia, hongeramwo n'ibindi bihugu kare byari ibihugu bine nimba bitari bitatu, kubera ubwa mbere yari Uburundi, u Rwanda, habamwo Tanzania, habamwo Kenya, habamwo Uganda, none ubu hongeyemwo Sudani y'Amajepfo, hongeramwo Congo, haca hongeramwo na Somali. Rero ubu tukaba tugeze mu bihugu hafi 8. Muri ivyo bihugu 8 ugaca usanga abarundi n'ubundi baracaza ku rwego rudashemeye cane. Vyogenda gute? Ni vyiza rero yuko Dunda Entertainment tuzoheza tukegera ababijejwe tukababaza ingene bo babibona, kugira ngo urugwaruka mubona rugenda rukora utuntu rushobore kuronka ahantu rubikorera kugira ngo bigende neza. Rero mwese abantu bene ibi bintu vyega, turabatumirira yuko mwogwiza ku maradiyo atandukanye canke ku marezo sosiyo, yuko mwogwiza ikintu bita promotion. Mwarigeze kubona abo bita ba Mutima Lokomedie, ubu hariko haravyuka uwitwa Imbwa, ubu hariko haravyuka kandi mwarigeze kubona uwitwa Ildefonse, mwaramaze kubona amafilme, hari amafilme adasanzwe, muramaze kumva abo bita ba Mimimire, ba Kado Havel, abitwa ba Sabas, abitwa ba Lionel, n'abandi ba Sandi Nduwimana, muramaze kumva n'abandi batari bake bamaze kuzamuka kubera amarezo sosiyo. Rero abo bose kuri iyo ngingo rero vyasabwa yuko leta tuyisaba turi hamwe, tukagira urunani, tukabatumira, tukagira ibibazo turiko turababaza, nabo bakazoheza bakazogira aho bahera kugira ngo bashobore kudufasha bivanye n'ivyo dukeneye. Turatumirira rero urwaruka yuko ugovuga ivyo rukeneye, hanyuma tukarukusanya, tukabikusanya, tukavyereka leta, leta nayo igakura amaboko mu mpuzu, hanyuma igaheza ikabashigikira. Ni ukuvuga mutayibwiye ibintu mushaka, mutayibwiye, mutayeretse ububasha mufise mu vyerekeranye n'impano canke kurondera, nayo nyene ntibamenya aho bahera. Nico gituma ashobora kuza president, ashobora kuza akababaza ati mwebwe mushaka iki, mwebwe mukeneye iki, namwe umwe wese agafata ijambo akavuga ati urwaruka rukeneye iki. Ni nk'igihe kimwe bigeze kubaza uwitwa Tetero Lorete, bakamubaza bati mbega Tetero Lorete, wewe wobona perezida womusaba iki? Yahisemo kuvuga yuko yomusaba Yambi, akamusaba Yambi kubera ibindi bintu ntavyo yigeze ategura yoshobora kumusaba. Rero buri mujene wese aratumirirwa gutegura projet yiwe, canke gategura passion yiwe canke pension yiwe izomuherekeza mu busaza bwiwe, akayitegura akiri muto, hanyuma ikaba ari izomuramira mu gihe atazoba akibasha kuvyuka, agatemba atembera kuduhera azoba asigaranye mu busaza bwiwe muri banki, agashobora kuba nawe yarashatse kuvyara urundi rwaruka akarusiga arusigiye imitungo mu mabanki. Rero mu kubitegura, mu gutegura passion yacu, twategerezwa kuyitegura tukiri batoya kugira ngo tugire ikintu natwe twubatse, atari uko tuzosanga ata kintu dufise. Rero turatumirira urwaruka gushigikirana bagenzi, dushigikirane. Iyi yari Dunda Entertainment ifasha urwaruka. Rero murabona ko turi ku ntango, muragerageza muzoze muratwandikira. Bye bye.